hanyuma reka ndagusabe kandi uturyohereze kandi gatoyi nabonye wibandira ko ngaha mu kuvuza mbega tubwire tekinike yo kuvuza turyohereze kandi twumve kogwa nibarutaye niwe yabenza abagoronome wegamira mu kaso wegamira mu kaso wegamira mu kaso kwaba wegamiye ibuye wegamira iyo ndege wegamira iyo ndege kagenigira menyo kutigorira doda kogwa nibarutaye kogwa nibarutaye kogwa nibarutaye niwe yabenza abagoronome zakenigira menyo umukani barawuciye ngo Imana kwaye ngo ntugaya icyo bamaze ndashima kubera ngo ugaye ngo Imana guhaye ngo n'Imana ngo bango yigayiye ego neza cyane ubushize twarabuze ahantu dushobora kugukura mugabo uyu munsi turabigusezeranye neza yuko twarakurondeye turaguhiga turakubura ariko uyu munsi nagira nse n'utanga akanimero bashobora gucisha ko nambara agafanta kiwawe cyangwa se bagize bashaka icyo bagufashije na cyane cyane uravuze yuko icyo umuntu aguhaye ntukigaye ucakira uko nyene Maisha nagira ku bantu bariko baradukurikirana nagira ndabahe akanimero mushobora kwandika ku butumwa bwanyu cyangwa se mushaka kugira icyo mufashije uyu mwana akiri muto murashobora guca ku 69 ubusa 85 amajana 957 ndasubiramwo 69 ubusa 85 amajana 957 69 085 957 ego muca mubikora neza cyane mubikoranye umutima w'ubugamburutsi cyangwa se wo gufasha yanditse ko nkuru nziza Apollinaire aho murashobora kugira ico muyaze mwifuza kugera ku uyu mwana murumva yuko ubuzima butifashe neza abenshi ni benshi mwagiye mutwandikira mukunze kano gacurarangisho kiwe asanzwe akoresha rero turabashimira ukuntu muzovyitwaramo ego turabakengurukiye kandi cyane udusakazo n'umubyeyi burya yarabuze ntagiye burya nanje inza kurondera nkayiga burya nkabura kandi nawe urabetse nawe ibyo ni nakubareye wa munsi ko nkunda gacuni nakamegana ka setomati kandi bose iryo jambo bararimenyereye ko nanje narabuze n'uwo fasha byungo je nkatera imbere Maisha nkora ganda kwimeye cyane Maisha ariko naje Imana yengenda kavugije muho uranyigisha mugabo ndagafata hasi nkuko wabigize wakundi kumekunda akunda nkuko hama kona kambara none se guruwera ko nubona kurutoki uko nyene cingira nkuko urucuru tunuku nkuko turacande turagozako uko kuboko kumanura nkuko kuco nyene hanyuma utuntu dufate ndagafatire ko nkuko kuco nyene turirimba umuntu wenge mwana nakunze rero kadavuga nukuye Tati akoroka twese dusometse bitatu kandi tuvuye imico karanga bitsimbata muze twese titwararike gusoma tubaka kazoza k'igihugu cacu abazungu baduhisize gusoma amuhisha igitabo kandi udasoma ntamenya igitabo nireba ry'ubumenyi kandi udasoma ntamenya igitabo nireba ry'ubumenyi barundi kazi kandi tuvuye inyuma imico n'akaranga bitsimbata muze twese titwararike gusoma tubaka kazoza k'igihugu cacu
muze murigisha abana banyu ku mashure bazokwige bamenya umwana utamwigishije kw'ishuri aba bayikijuju mu mutwe unkanje papa ngwaji hari naramubwiye ngo nzana kw'ishuri acagenda vyanka ngo ndi igihume ngo ndi kivambaye nanje naciye mpitamwo akanyene yarivuze Barundi kazi haguruka twese tuzomeze igitabo kandi tuvuye inyuma imico n'akaranga bitsimbata nize twese tutwararike gusoma twubaka akazoza k'igihugu cyacu abazungu baduhishije gusoma amuhisha igitabo kandi udasoma namenye igitabo n'iriba ry'ubumenyi kandi udasoma namenye. Yes, ndabaramukije cyane mwe mwese muko madukurikirana ndi kuri mikro za Agora TV nk'ibisanzwe muri kumwe na Brice kuri mikro ya mbere kuri mikro ya kabiri ndi kumwe n'umwana akiri muto yicane murumva yuko dutanguranye n'impanuro ari hari karahimiriza abavyeyi kurungika abana ku ishuri cyangse ari karadukundisha ishuri muri make. Anyway, ndabibutsa neza na neza yuko nimba utarakora subscribe kuri page ya Agora TV cyangwa channel YouTube ubwa mbere na mbere umaze ukore subscribe kugira ibintu bigenda neza cyane kugira ubu wa mbere ubashe kuronka amakuru agiye atandukanye. Anyway, uyu mwana mubona turi kumwe mu misi yahera twarigeze kumukoresha ikiganiro nk'iki nyene novuga yuko ari rya kabiri tumwakiriye ngaha kuri Agora TV. Abenshi baragiye baramumenya, video yiwe rakunzwe cyane gose, abantu benshi baragenda batubaza ukuntu uwo mwana boshobora kumuronka kugira bamushigikire bamubonye impano nini ya kandi yagutse igiye itandukanye. Ubwa mbere yatwidondoye ava inyamurenza ni ngaha mu gisagara ca Ngozi, ni commune imwe igize amakomini 9 yo ngaha mu gisagara ca Ngozi. Uyu mwana bamwita Ndaruzaniye Maisha. Maisha reka mbaze ndakuremutse cyane. Amakuru je ni meza. Umeze neza? Yego ni neza cyane. Kumengora kanye. Yego zone kora zata nakapira kegoti ufise. Cyane mara buje twarakoye buje tubonda buje mu bitoki. Twarabutse buje n'udufashisha duhene udusakazo n'umuvyeyi buje yarabuze. Tagiye buje nanje inza kurondera. Ayiga buje nkabura kandi nawe urabetse nawe ibyo ni nakubareye wa munsi ko nkunda gacuri nakamagana ka setomati kandi bose cyo jambo bararimenyereye ko nanje narabuze no wafasha byingo je nkatera imbere byingo akadufasha byingo bakadudusakazo amakuru ro yaraye. Ego urakoze cyane. Maisha uyu munsi kandi ndongeye kukubona ngaha mu gisagara ca Ngozi, ndifuza yuko tuganira kandi mbega Maisha kuva kiriya gihe tuganira gushika uyu munsi ubuzima bwawe bwifashe gutega muhungu? Nuko nyene burya n'inzara burya no munda burya mpera burya n'umuhungu burya wacu burya tuvukana nagirize ngo namivya amahera umva ari byo turomba zagura urumve bati ngo jewe ngo namivya amahera tuhejeje gufungura amara yashira impande yaharyama nimba yo bayibagiye harura nabi kibagira aho yakoresheje karasumira inguru cyane ngeretse namivya ibihumbi 10 umva je niko je ndacabaganya je ndabi yuko noronka n'uyafashisha nkamuhereze bye hamaze nsize namupera je mu nzu yiwe nkacenderaba aho nkubikiranye nimba bampaye na 2 cyambe kanzogura karofingi ko hejuru jambo rero karako. Ego waratubwiye yuko ubuzima butifashe neza mbese aho usanzwe utagira nahuba warabitubwiye uyu munsi mu gisagara ca Ngozi waratubwiye yuko urara ku bikarato ndetse n'uduhuzu wambara atari kirenga mbese bisa naho turiko turagushirana. Maisha kuva kiriya gihe dukorana ca kiganiro hariho benshi bifuje kugufasha mugabo novuga yuko je kubganje natanze nimero yiwanje kugira bayice ko nshobore kugushikanira ngira nagafanta bari bakwemereye mugabo novuga yuko batavyizeye yuko yoba yari jewe ariko uyu munsi ndaza kubaha akanimero bashobora guca ko kugira bagira ico bagufashije sivyo ga Maisha. Ko narakimuzo wamukoze twarigeze kubona igihe dukora kiriya kiganiro harimo umuhungu umwe yigeze kuba gutora agufasha novuga mwafashanya kuririmba mu bintu vy'amamanza y'ubugeni. No muhungu umwe wo ngaha mu gisagara ca Ngozi batazira bakame ku kivi. Mbega ndifuza kumenya uyu munsi mubanye gute nawe? Tuje kuvaza ujya musinze n'intirongera je guhura
kuva nyene urya munsi. uyu munsi uracari wenyene kandi muri make turabona uravuza ubushize batubwiye yuko ari umuduri hariho benshi batari babizi nabonye no mu kuvuza hariho utuntu twishi ugenda uhinyanyuramwo mbega Maisha ndifuza kumenya nimba mwaravanye n'urya muhungu yari yagutoye nk'ugufasha canke yari yagutoye nk'ugira guha karaka gusa karaka gusa urumva nabyo yari yirimwo. uyu munsi nk'usanzwe avuza kimwe mu bicurarangisho ba sokuru bahoze bakoresha kera uriko uratwibutsa kahise k'igihugu cacu c'u Burundi mbega Maisha niki yosaba ko bariko baramukurikirana Jeje savye uboneze imbere akadoto dusakazo byingwe n'utundi je ntazi mugabo Imana yo mujuru mugo nibikora. Ego twumvise utanguye kugenda urayirimba aho uvuga yuko papa wawe yoba atagihari kajya na karirimbo wafonye canke nivy'ukuri wari kuravuga na karirimbo kajya kagwanda bijya je ndafise nakandi ko kugogwa mwana w'imfovyo utamufashije nta papa ugira nta mama ugira ni mama wenyene ufise mama wenyene na bene wacu batanu. Mbega papa wawe yoba yitavye Imana nkajyari nimbo vyibuka nakwigendera gihari nyakwigendera Petero Nkurunziza niho yitaba Imana gushika uyu munsi ufise mama wenyene mbega muhira nibiki ubona bibagoye nk'ivyo novuga mutishoboje uko bibona twarusakaza nyene akubarira na mawe urumva yarabuze niwo mufasha ngo aduhe udusakazo byananze burya ntagiye burya no kurondera wumva ranje uguma ngo urumva ranje niwo mwene wacu yanyagerije ejo nyene cyo mwijoro unamibye ngo ivyo bihumbi 10 cyumva na nabote n'uwo yafasha kugara ndamuhereza ibyiwe amaranze ndabananze aho nirarira hanze mugimana mugonda zizobikora niwe bakereme ko nanza akazuru nanze kanje n'umubyeyi wanze kugara turaramwo tumupire mu nzu yiwe. Ego turumva ivyo tuyagiye mbega muhira muba mu nzu ya mwene wanyu muba mu nzu iyihe ni yande muri make ni ya mwene wacu na mama wawe aba mu ya mwene wanyu mwene wanyu muyu mwanya aba inyamurenza nyene muri uri kuravuga ni mwene wacu tuva mu ndimwe yarimo kuzana umugore ujya n'umusuja yamye kugura burya nibati Maisha turumva yuko bitameze neza ariko ndifuza abariko baradukurikirana ni beshi ndifuza ikintu wo basaba gusa kimwe canke bibiri kugira ubushize vyaragoranye cyane mugabo uyu munsi kandi nakugarukanye kugira babone yuko ari wewe nyene kandi ndifuza akajambo kiwawe umugani barawuciye ngo Imana kwaye ngo ntugaya icyo bampaje ndashima kubera ngo ugaye ngo Imana guhaye Boni Imana ngo bango yigayiye. Ego neza cyane ubushize twarabuze ahantu dushobora kugukura mugabo uyu munsi turabigusezeranye neza yuko twarakurondeye turaguhiga turakubura ariko uyu munsi nagira nse n'utanga akanimero bashobora gucisha ko nambara gafanta kiwawe cyangwa se bagize bashaka ico bagufashije na cyane cyane uravuze yuko ico umuntu aguhaye ntukigaye ucakira uko nyene. Maisha nagira ku bantu bariko baradukurikirana nagira ndabahe akanimero mushobora kwandika ku butumwa bwanyu cyangwa se mushaka kugira ico mufashije uyu mwana akiri muto murashobora guca ku 69 ubusa 85 amajana 957 ndasubiramwo 69 ubusa 85 amajana 957 69 085 957. Ego muca mubikora neza cyane mubikoranye umutima w'ubugamburutsi cyangwa se wo gufasha yanditse ko Nkurunziza Apollinaire aho murashobora kugira ico muyaze mwifuza kugera ku uyu mwana murumva yuko ubuzima butifashe neza abeshi ni beshi mwagiye mutwandikira mukunze kano gacurarangisho kiwe asanzwe akoresha rero turabashimira ukuntu muzovyitwaramo ego turabakengurukiye kandi cyane Maisha nibaza yuko
turindire turabe icaba boss bariko badukurikirana bazodufasha natwe tukagira ico tugushikirije ariko dusozera Maisha kuva inyamurenza umunsi barizo mu gisagara ca Ngozi ambegaga Maisha nk'uyu munsi ko mbona busa n'uburiko burira uhavutaha canke uhavurara Ingozi nko nirahiranye nihurara muri ca gikarato batubwira umbaze sakomba zenze usubireyo ndamushirebye kubera n'umugani barawucengwe ico bakwagirije ngurahega ngo gatwara mukwana y'umugongo Imana izomuhana Maisha reka tukwifurize ahuri hari abandi bahabaye uyu munsi hariho umuririmbyi ava mu gisagara ca Ngozi yitwa Kiriku yarigeze kurariya mu bikarato nawe nkuko nyene nkuko kwiwawe ariko uyu munsi ari ku rwego rushimishije kandi cyane nawe we turizera neza yuko Imana ntiyaguhevye witurize mu mutima wawe sivyo murakoze ibintu bizogenda neza cyane ariko reka duse n'abasozera kandi gatoyi turabona mu misi yahera waraturyohereje uyu munsi turabona kandi hariko kwanza ariko maze menye ututuntu turiko ngaha hari kaka hariko naka wambaye mu ntoke nakagati n'ututundi office muri make batwita gute duhereye kwiki spell rafiki oya mvuga iki pana tundo dusharizo washize oya ibi kera babyita ngo ni imikuza ibi ni bikunga kandi na kera bibara bivoma mwo kinacho mecha gati kimwe bita umusave no cyo kwigonda arikibise ice ni kivunika bene ifoko niyo wayiteze ikifata burya niki bacita umushibushi cyo kimwe naka utunatwo two bita umunyanga umusuna kimwe gikinga inkuba hanyuma reka ndagusabe kandi uturyohereze kandi gatoyi nabonye wibandira ko ngaha mu kuvuza mbega tubwire tekinike yo kuvuza turyohereze kandi twumve kogwa nibarutaye niwe yabenza abagoronome wegamira mu kaso kaba wegamiye egamire iyo ndege kagenigira menyo kutigorira doda kogwa nibarutaye niwe yabenza abagoronome sakenigira menyo kutigorira doda wegamiye mu kaso mwese mwabibonye ukuntu kubushakisha ubuzima rero ngo papa wanje ngo nawe ugihari nariyumvireye ngo ngende kwiba ngo yibyimana icira binkuramwo wowe watuma wiga ako papa yakoresha wegamira mu kaso kaba wegamiye sakenigira menyo gutegurira doda bona kano kakuru ngubu cyangwa n'ubumenyi bo mwabibonye bo mwabantu mwe mukore FPB bo mwabibonye bo jewe nikamika karasi yo kumubyeyi bo gucanyene bo mwabibonye wakajambo ko karakunyene bo mwabyumvise ariko ndashaka kandi ubu wari kuraduha ibintu bijaye n'impanuro turamenyereye hari abarimvyi bo mu Rwanda nk'uwo bita igisuponi sinzi yuko muzi arakunze kuvuza nawe nakantu kenaka harakarimbo kiwo wobuzi kandi uducishirize ko nawe twumve yuko ariho wabikura nakunze Maria we umuzazi wa wose yawukubise kupe amabere yiwe yateretse yakoye kandi ni nk'amatomati intege zose zitemba maribone musi y'ubukonje hose n'amakesi Maria we oh mama turangana Maria nani ugiye
Mariya nani nzigira Kigali Kigali iwabo w'abakire ngeze Nyamirambo zangane mwese kuri mirongo ine karamunanira mu bijogo karamunanira mu migena karamunanira nigisupusupu nigisukari macane Mariya we munsi y'umukono bose n'amakesi Mariya we kizigucire kisame ingope nayo fite oh mama turangana Mariya nani yira naye we Mariya nani yira naye we nibigati mundani yani umbe yafati mujani ite agahinda Mariya we oh mama murangana Mariya nani oyigendeye Mariya nani oyigendeye ese n'umavumba tingi Maisha nkora gahanda kwimye cyane Maisha ariko naje imana yengenda akavugije muho uranyigisha mugabo ndagafata hasi nkuko wabigize wakundi kumekunda akunda nkuko hama kona kambara none se kuruwera ko ntubona kurutoki uko nyene cingira nkuko urucuru tunuku nkuko turacande uragozako uko kuboko kumanura nkuko kuco nyene hanyuma tunatonda dufate ndagafatire ko huko kuco nyene turirimba umuntu wenge mwana nakunze rero kadavuga nukuye ega nuntu wenge Maisha reka ndagushimire cyane wakoze kutunezereza tubibaza yuko abo twari ko turaganira barabona ukuntu bayeho barabona impuzu wambaye ntizishemeye watuganiriye byinshi bijanye n'umuryango we wawe nakubwiye chance nakwizije neza Imana ntiyaguhevye twese turakubona nibaza yuko arico twe nitwovyifasha twenyene ariko nkuko abariko baradukurikirana nabo babibona barashobora kugira aho bagukuye sivyo gamutamba ko murakoze Imana bahezagiye mbega ufise imyaka ingahe dusozera imyaka je ni 15 yonyene ntiwize kuva ko papa apfiriye nkuko babitubwiye je barasije kunzana kwiga ngo ndihome ngo ndikivambaye nanje yona esemo nza kwiba nzira ubusa reka nanje nige nanze ibyo papa nanje yagira niba ntwenga umuntu ngagutenze ngo ntabakuriye ibyo byose ubonera ko ubusa gusa ubwo witwengera cha winumira yego Maisha ntiwihebure mu misi yahira twarabonye umwana yava mu ntara ya Kayanza umengo hari muri commune Gahombo yaza rasubiramwo bajya bamenyesha makuru bo kuri radio TV buntu bayiri haragakiza bagosa Jean Paul kujya kontu bavuga ibiganiro vy'inkino nawe ne twamugiriye aka video nyene nkuko niko bamugiriye hanyuma barashobora kumutora nabo uyu munsi baramusubije ku ishuri nawe turizera neza yuko bizogushikira kanimero twagatanze niba turondera bakagira ico badushikaniye tuzokurondera kandi tugushikaniye ko cyane mbega mustanteri araza haba muri commune Nyamurenzi araza ho mu nibaza yuko nitwakubura ngaho Ingozi bagize ico bashikanye tuzoca ku ndongozi kugira dushobore kukugeraho reka nagushimire cyane rero namwe murakoze bakunzi ba Gora TV turabakingurikiye cyane ku kiyago twako turagirana mwabonye n'umwana akiri muto cyane yitwa Ndaruzaniye Maisha mwumvise ibibazo vyiwe yatubwiye kandi sagaseseshwa muri umuganugana kariho ukujya bivuze niko biri rero reka tube turabashimira ku kigoro kanyu muzogira turabakunda cyane Imana ibahezagire